Aho ni mu gisagara ca Bujumbura aho amashirahamwe y'abapfakazi Veuves na Avode yahimbaza umunsi mukuru wahariwe abapfakazi kuri uyu wa 28 Ruheshi umwaka wa 2025. Ariko uyu munsi ukaba usanzwe uhimbazwa ku isi yose kwigenekerezo rya 23 Ruheshi uko umwaka utashe. Ntakirutimana Octavie asanzwe aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe Veuves Association de Veuves Responsables mu mfunyapfunyo yo mu rurimi rw'igifaransa aravuga uko uwo munsi wavutse, ariko kandi agasaba ko no mu gihugu cy'u Burundi bokwemera ugahimbazwa nk'iyindi minsi mikuru izwi n'igihugu. Imisi yose yo tuhimbaje dusaba igihugu cacu ko natwe ngaha mu gihugu cacu wokwemegwa ukaba umunsi uzwi n'igihugu, ukaba umunsi uhimbazwa nkuko bahimbaza umunsi mukuru umukenyezi, umunsi mukuru umukenyezi mwirimizi, umunsi mukuru umwigeme. Natwe turifuza yuko uwo munsi mukuru waduhariwe wokwemegwa n'igihugu. Intumbero y'uwo munsi kwari uko abapfakazi bitabwaho, kwari uko abapfakazi babaho bisanzuye, babaho ababajejwe babatunganiriza. Uwo munsi mukuru waje bivuye ku mupfasoni wo muri Gabo yitwa Sylvia Odinga, umushingantahe wiwe yari perezida w'igihugu ca Gabo, niwe yatanguye guharanira agateka k'abapfakazi mu gihugu ca Gabo. Hanyuma rero ijwi ryaraduze rirashika muri ONU, niho inama ya ONU yawemeza kwigenekerezo rya 21 z'ukwa 12 mu 2010. Baremeza ko itariki rya 23 Ruheshi uko umwaka utashe ari umunsi ugenewe abapfakazi ku isi yose. Rero twe ngaha mu gihugu cacu haciye imyaka 2 gusa tuwumenye, n'ubwa kabiri tuhimbaje ku mugaragaro. Turazi neza yuko abapfakazi bari mu gahinda ari benshi, humbure batarashobora kumenya aho boca kugira bagwanira agateka kabo. Twebwe twarashoboye kuja hamwe turagwanira agateka kacu turi kumwe, humbure turamarana ingorane zimwe zimwe iyo turi kumwe. Rero tubatera kamo bave mu bwigunge, bave mu marira, bave mu gahinda, hanyuma baze baraza baje hamwe n'abandi bapfakazi, kuko iyo turi kumwe turashinga intahe tukavuga umwe ivyamushikiye nuko vyagenze, ko twese ntivyagenze kumwe. Rero iyo waje ubabaye abandi bakakubwira ingene bavyifashemwe kandi bamaze kuva muri izo ngorane bageze mu bikorwa vy'iterambere, nawe uraheza ugataha uremye kandi ugahindura ingendo ukavuga uti reka nanje nje kubikorwa ndeke kuguma nihebuye ndeme hanyuma ndemeshe n'abandi. Nahimana Chantal yaserukiye ubushikiranganje bwo gutuma tumanako amakuru, akaba yasavye abo bakenyezi gukorera mu runani, gutyo n'ivyo basaba ngo bizoheza byorohe ko babishikako. Uwo munsi mukuru wahariwe abapfakazi ukaba watangujwe n'inkuka ya misa